Imana yakoze iminsi yaramaze ego yubaha Imana kandi akorera Imana turayishimiye cyane kubwira ko ibibereye nico gituma uyu mwanya bamaze gusengera ijambo ry'Imana tugiye gusoma amajambo y'Imana adufasha mu bijanye n'uru rubanza turiko uyu munsi. Biradusoma mu gitabo cy'umusigizi igice ca gatatu dusoma ku murongo wa mbere avuga ngo ikintu cose cashiriweho igihe caco kandi igikorwa cose munsi y'ijuru gifise akanya gato. Hari igihe co kuvuka n'igihe co gupfa, igihe co gutera n'igihe co kurandura ivyatewe. Imana ishimwe cyane. Uyu mwanditsi yarabivuze neza ko ikintu cyose munsi y'ijuru gifise igihe caco. Naho umuntu yogerageza uburyo bwose ashoboye, igihe cashinzwe ntigishobora guhagarara, ko Imana yavuze ngo uyu munsi n'uyu munsi n'uyu munsi nyene. Ijambo ry'Imana ntiribesha n'ukuri. Nico gituma tubona iyo umuntu avutse aba afise n'umunsi yateguriwe canke umunsi Imana yasezeranye ngo azoba avuye mu mubiri canke azoba avuye mw'isi, nk'uko umwanditsi yavuze ngo ikintu cose gifise umunsi waco, gifise igihe caco. Nico gituma tubona uyu mutama umunsi wiwe canke igihe ciwe ni iki nyene kuko kirageze. Turi mw'isi urashobora kwiyumvira ati je nakunda umuntu namubabara cane, mugabo igihe gishitse cashinzwe Imana yavuze, Imana yagenye ko kidashobora guhinduka. Nawe umuntu aba afise ibintu bimeze gute akagerageza kwikingira, akagerageza kwigwanira, igihe gishitse ico Imana yavuze gihinduka. Ivyo tubona uyu munsi vyabaye. Nico gituma turi hano duherekeje umuvyeyi kugira ngo tumusezere, kandi twamaze gusezera, niwo munsi wiwe, nico gihe ciwe Imana yashinze, Imana yavuze ko kitazorengana. Kandi ngo hariho igihe cyangwa hariho umunsi wo kuvuka. Abantu turahimbaza, turatazira, abantu turashima tubonye ikibondo, tubonye umwana avutse, ariko ntituba tuzi umunsi Imana yagenye kandi Imana yashinze. Mugabo tubona ngo hariho umunsi wo kuvuka, hariho n'umunsi wo gupfa, hariho n'umunsi wo guteragira. Ijambo ry'Imana rivuga ku bintu biboneka kugira ngo umuntu amenye canke atahure ico Imana iriko iravuga cane cane. Twebwe turi mw'isi urabona ushobora guteragira imbuto, hari guteragira ibiharage, hari guteragira ibigori, ivyo bibanza kubora kugira ngo bize bimere ikintu ciza. None ngo hariho igihe co guteragira, hariho n'igihe co kurandura ivyatewe. Nico gituma Imana ngo turi indimiro yayo. Ijambo ry'Imana ngo turi indimiro y'Imana, kandi Imana iba muri twebwe, kandi Imana igendera muri twebwe. Rero igihe Imana igomvye kugenda mu ndimiro yayo, ikora ico igomvye kuko uwo munsi wayo urageze, ico yashinze kandi ico yasinyiye ntigihinduka. Imana ishimwe cane. Nico gituma turi ngaha, abavyeyi, ibibondo, inshuti, abagenzi, kugira ngo duherekeze uyu muvyeyi wacu. Hari n'ijambo ry'Imana tugomba twishimikize ngaha mu gitabo ca Zaburi ya 90. Zaburi ya 90 n'umurongo w'icumi avuga ngo iminsi y'imyaka yacu ni imyaka nka 70, cyangwa naho kubw'intege nke nyinshi yoshika kuri 80. Nyamara ivyiratwa vyayo n'ubutame n'umubabaro, kuko ishira vuba natwe tukaba tuvutse. Imyaka yacu cyangwa iminsi Bibiliya yivuga ko twari dufise nk'imyaka 70. Nagerageje kuraba nsanga uyu mutama ntarageza imyaka 80, ari hagati ya 70 na 80. Bibiliya yitubwiye ngo yoteba naho nyene haba harimo intege nke nyinshi, ngo yoshika ku myaka 80. Naciye nsanga iyi myaka uyu yari amaze ni 77. Byumvikana yuko ari mu gihe cyashinzwe n'Imana. Yesu nashimwe.
ari mu gihe cyashinzwe n'Imana, nicyo gihe Imana imuhamagariyemwo, nicyo gihe Imana ivugiye ngo harageze. None rero ngo imyaka yacu yoba ari nk'imyaka 70, naho nyene bitevye yoshika nko ku myaka 80, ariko iyo myaka 80 nayo ngo irimwo uburuhe, ubutame n'umubabaro cyane. Uri mw'isi urakunda kubibona na wewe kandi ukabimenya yuko iyi minsi umuntu aba agezemo hari ibibazo byinshi cyane nk'ibyo uhora ubona nanjye nk'ibyo mpora mbona. Nicyo gituma ubona rero uyu munsi iyi myaka 80 ntiyari bwagere, ari mu 77, hagati ya 80 na 70, igihe cy'Imana, igihe Imana yashinze, nicyo gihe nyene tugiye tubona Imana ivugiye ngo harageze yuko uyu muntu ava mu mubiri. Turashima Imana rero bene data, ukiri mw'isi wamuzi ngo ndimo ndagera mu myaka y'inyuma ku mugoroba, naho natanguye neza, naho natanguye ibikorwa byiza, nkwiye kubisozera neza, kuko hari igihe umuntu atangura neza hama agasozera nabi. Uyu mutama arafise intahe nziza, je nari ndamurongoye kw'ishengero, twari tumaranye umwaka umwe, umwaka ugira kabiri niho yaciye agenda ku bitaro, ntitwasubiye kubonana cyane, ariko nari ndamuzi neza cyane, yaga natwe ashinga intahe. Uhereye nkiri muto naramubona, ariko sinari bwamuyobore, mugegenda muyobore ndamuzi neza, mbona ivyirato vyiwe ni vya Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. None imyaka yiwe mbona Imana iyiringanije neza. Ego haraba umubabaro, ariko kindi gihe ntubabare, kuko Bibiliya ivuga ngo hahirwa bapfa bapfira mu mwami. Egome baruhuka ubutame bwabo, kuko hari igihe umuntu akwiye kuruhuka. Nawe ushobora gupima ku munzane, mbega muri iyi minsi none noba ndiko ndakora gute, noba ndiko ndagenda gute, mbega ya myaka 80, mbega ya myaka 70, erega hari n'abantu bashobora kuyirenza, agashobora kuyirenza, tugitangaza iby'Imana igomba niko biba. Ariko uyu twabonye ari mu myaka 70, kuko nibyo Imana yashimye kandi ibyo Imana yavuze. Mugabo umuntu akiriho ageragaza gusuzuma, mbega iyi myaka kirimo ubutame n'umubabaro, kuko Bibiliya niko tubonye ivuga ko harimo ubutame. Muri iyi myaka ndiko ndasozera, ngo ndiko ndasozera neza, umwanya mwiza wo kwisuzuma ukaraba ko ukwiye gusozera neza, ntudusozere nabi, kuko igihe kizoshika inzambi ivuge hama biteguye cyo bamusanganira umwami Yesu. Imana ibahezagire, munamika amaso dusenga. Kandi Imana nkuru ushobora byose, ndagushimiye ijambo ryawe. Ni wavuze rimwe isi baho, n'umuntu uvuze ngo abeho acarabaho, kandi n'ubu uvuze rimwe umuntu akava mu mubiri akaza. Ewe Yesu, kuko umuhamagaye, ndagushimiye kandi ndagukengurukiye. Icyubahiro n'amashimwe n'ibigaruke guhabwa wewe. Gira ijambo ryawe, hezagira abaryumvise bari hano, hari abagabo, hari abakenyezi,